Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya ku mugabane wa Aziya bari irya nino ku mugabane wa Afrika muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane ku mugabane w'abanyafrika nyine mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese reka nsubire ndabahe kaze muri aya makuru tugira tubashikirize. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ni amakuru ariko agenda atangazwa. Amakuru ariko aratangazwa rero reka tuyatangurire mu gisata c'ubutunzi, aho amanyanga amaze iminsi ariko arakorwa mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Kuri ubu ngubu yatahuwe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yifatiye mu minwe ico kibazo, aho ngo usanga abategetsi bamwe bahembwa imishahara irenze umushahara umwe nyine ari wo bakagombye guhembwa, ugasanga imantirikire zabo ziriko zirakira imishahara 2, 5 kuduga. Ivyo vyose ngo ni ukwiba amafaranga y'igihugu, kunyuruza amafaranga y'igihugu. Bamwe mu bajejwe imishahara y'abakozi n'akazi mu bushikiranganji nyine bw'abakozi n'akazi batawe muri yompi. Watawe muri yompi imbere ni umukozi ajejwe ubuhinga, gisata c'ubuhinga. Uyu ni Jean Claude Bigirimana azwi ku izina rya Stanley. Uyu akaba yarafashwe akaba apfungiye mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Uyu rero ngo niwe akora amanyanga afasha mu gukora ayo manyanga akorwa nabo bo mu bushikiranganji kugira ngo yemerere iyi mishahara isohoke ku matrikire. Niwe aba yabigenzuye nawe agaca avyemera. We yafashwe mu mbere rero. Kuri ubu ngubu akaba ariko arabazwa imvo biba amafaranga y'igihugu, bonona umutungo w'igihugu mu kwihemba amafaranga menshi asumvya ayo bari barekuriwe guhembwa. Tuvuye kuri iyo nkuru y'abo banyonyezi, reka tuje ngaho mu gisata c'agateka kazina muntu. Mu ntara ya Ngozi umuntu umwe yaranyurujwe aho yafatiwe kuri ferme, aho yaciye rero afatwa n'imodokari ifise ibiyo bitabona ya Toyota double cabine, aho yari imodoka kandi idafise imparati. Uyo yafashwe yariko aratabaza avuga ni mu ntabare, baramfashe baranyuruje, mu ntabare. Yatabaza abanyagihugu bari hafi aho ariko ntibashoboye kumutabara kuko ngo iyo modoka baciye abagabo 2 bamufata bamuterera muri iyo modoka, baca umushoferi nawe aca kandagira umuriro, aca bihereza ibarabara rya police judiciaire, aho baciye bagenda biboneka ko bari bamujanye mu biro vy'iperereza. Uyu yanyurujwe rero akaba ariko aratabarizwa abo baba barabuze uwabo ko boja kurondera mu biro vy'iperereza. Ayafatiwe ngaho Ingozi nyine mu buraruko bw'igihugu cacu c'Uburundi, yafatiwe ahazwi nko kuri ferime. Aho rero kuri ubu ngubu bavuga ko iyo modoka yoba ari iy'umukuru w'iperereza atwara intara, umukuru w'iperereza
canke ikaba ari iy'umukuru w'imbonerakure atwara imbonerakure mu ntara nshasha ya Butanyerera, aho avuga ko uyo afise imodokari nawe itagira imparati. Ngo kandi ikaba isanzwe iboneka mu kunyuruza abantu ngaha mu gihugu c'Uburundi cane cane mu ntara ya Butanyerera, mu ntara nshasha, mu ntara za Ngozi, Kayanza, ngaho iyo modokari ikaba ihakunze kuhakorera cane. Tuvuye ngaho reka tunyarukire muri politike kandi ibintu birabandanya kuyangara. Politike y'Uburundi ngo iragoye nk'uko biriko biragenda bivugwa. Agathon Rwasa n'umwe mu bageramiwe cane na politike y'Uburundi. Politike y'Uburundi ngo biraboneka ko umugambwe uri ku butegetsi ari wo ubivangavanga, ari wo uteza akaduruvayo mu gihugu no muri politike y'igihugu. Ivyo vyose rero biraboneka mu gihe umukuru w'umugambwe CNL Agathon Rwasa ariko arirukanwa, ariko arakomborwa mu vyo atateguye, mbere kandi ariko arakomborwa mu vyo CNL itigeze itegekanya ko igomba gukura Agathon Rwasa canke kumwirukana. Ivyo biriko biragenda biba rero bikaboneka ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD politike bariko barakoresha bipfuza politike y'umugambwe umwe. Umugambwe uri ku butegetsi ari wo CNDD-FDD ukabandanya wiganza iyindi migambwe yose igize ngo iraduga irakomera bakayisambura. Ivyo vyaragiye biba no ku yindi migambwe, ntabwo ari CNL yonyene boba batanguriyeko basambura. Imigambwe myinshi rero itavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ikaba iriko irasaba ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwoheba bugaheba agatima kabi k'abategetsi canke k'indongozi za CNDD-FDD zibandanya gukora amabi, zibandanya gusambura imigambwe, zibandanya kwerekana ko zitipfuza ko hari uyundi yokomera, uyundi bafatanya mu gutwara igihugu canke ngo atange ivyiyumviro vyiwe bishobora kubaka igihugu. Ahubwo ngo biraboneka ko umugambwe wa CNDD-FDD aho gutora inyishu z'ingorane ziri mu gihugu cane cane igitoro, ubukene buhanze abanyagihugu, bari mu kunyuruza abantu abatavuga kumwe n'ubwo butegetsi bwabo. Ikindi kandi ngo bari mu gusambura imigambwe igerageje kwerekana ko ivyo umugambwe CNDD-FDD uriko urakora ari ibintu bibi cane bibangamiye abenegihugu kandi bibangamiye abene Burundi. Ngo barasaba rero abanyagihugu batandukanye, hoba bari muri CNDD-FDD n'abatari muri CNDD-FDD bari mu yindi migambwe cane cane mu mugambwe CNL, ko botora inyishu z'ingorane zihanze igihugu cane cane igitoro nk'uko nari mpejeje kubibabwira. Ko rero kandi igitoro ngo abanyagihugu birirwa banitse ku zuba nk'aho ari indagara zanitse, ngo bakaba basaba ko rero leta igomba gutora inyishu z'izo ngorane zihanze Uburundi. Tuje mu gisata c'indero, amanota ya konkuru canke ca kibazo ca konkuru gisoza umwaka w'icenda yaragiye hanze. Intara nka Karuzi niyo yaciye iba iya mbere, yatsinze ku kigero c'amanota 99 n'ibice bitatu, aho ikibanza ca nyuma kizamwo intara ya
Bujumbura Meri ifise amanota agera kuri 80. Benshi bakaba bibaza imvo igisagara ca Bujumbura arico kiza mu kibanza ca nyuma kandi arico gifise ivyankenerwa vyose kugira ngo abana canke abanyeshure bige neza. Bamwe bati Karuzi higa abana bakeyi, abandi baba baragiye guca ingero mu bihugu bitandukanye nka Tanzania no mu zindi ntara, ngo kwiga ntabwo biga abana bakeyi ugereranije n'abo biga mu gisagara ca Bujumbura, ngo niyo mvo ngo mu gisagara ca Bujumbura hoba hari igitigiri kinini cane c'abanyeshure, ngo niyo mvo baza mu kibanza ca nyuma. Bamwe bamwe niko bariko baragenda bavuga mu makomantere, tukazokurikirana tukamenya ukungene vyoba vyifashe, imvo intara ya Karuzi ariyo ihora iza imbere cane mu gihe mu gisagara ca Bujumbura baba baje inyuma mu kibanza ca nyuma. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane.